Amahoro y'Imana mwese mumeze neza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero yashaka kumera kaze umuvukanye ari ruhande yawe. Kadusoma ijambo ry'Imana. Igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ibice 60 murongo wa mbere. Igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ibice 60 murongo wa mbere handitswe ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Murongo wa kabiri, kuko raba umuzimagiza uzotwikira isi, umwijima w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Gatatu, amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Unamura amaso yawe weraguze urabe, bose bakoraniye hamwe bakuzako. Abahungu bawe bazoza baturutse kure n'abakobwa bawe bazoza bateruwe mu kwaha. Gatanu, niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka, umutima wawe ukadidigizwa n'umunezero, ukaguka kuko ibidandazwa bitoharurika bica mu kiyaga bizogaruka iwawe, n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako. Amen. Tugeze nga murafise iyindi Bibiliya mushaka mushiramo? Murafise Bible amplifiée? Shiriramo umurongo wa mbere. Nari maze iminsi ntameze neza kuva kuwa gatanu w'indwi yahera, nashobora gutambuka nkumva ibizunguzungu. Mugabo ni mu mubiri, mu mpwemu nta bizunguzungu biriyo. Haleluya. Namaze iminsi niko ndafata imiti, ubu ndumva yuko biriko biraza kandi ndumva yuko bimeze neza. Amen. Mugabo ibyo byose nta kintu na kimwe vyakoze ku buzima bw'impwemu, nta n'ikintu na kimwe vyakoze ko. Amen. Haleluya. Rise from the depression. Uyu mwaka uyu mwaka wa 2025 uri mu mwaka nifuza kuvuga icyongereza gusa cyane cyane hariyo izindi ndimi bikenewe ko tu developa. Amen. Kuko n'ikirundi ubuze mu kivugana kiragenda, rero ugakuma ukizi utakivuga kirashobora kudisparesa. Ifore ko umuntu azakivugana mugenzi we ururimi gose utazi, ifo kuzura ruvuga. Nivyo navyo biri mu gukayangana. Amen. Arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Muko murasoma icyongereza namwe ndibaza? Medabaza iyo muko murabona izina ry'urushengero riri mu cyongereza, nta na kimwe mwibwira, muzotangara. Have keep you, niyo naringeze. Rise to the new life, shine, be radiant with the glory of the Lord, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Ibi byose nsomye mu kirundi nta biriyo, niyo mpamvu ndabisomye. Amen. Amen. Impamvu ndabisomye nuko mu kirundi atabiriyo, kugira ngo mubibone yuko iyo bavuze umuntu ahaguruka mumenye neza umuntu ariko aravuga uwo ariho. Nako ndababwira yuko mu mubiri ndafise intege nke, ariko mu mpwemu yiwanje ndafise ikintu nshaka kubabwira kuri umugoroba. Nifuze ko mutangura kwandikira ndababariye kugera kuri mwanya. Murabona uyu mwaka wa 2025, uyu mwaka wa 2025 ni umwaka w'intahe
za zindi zarigije abantu. Uyu mwaka wa 2025 uyu ni umwaka wo gushinga intahe ku buryo n'abantu bavuga ati iyo ntahe natwe twari tuyirindiriye ku buzima bwiwe. Uyu mwaka wa 2025 ndabwira impamvu shaka kuvuga cyane cyane kuri no murongo wa mbere kuko niho nza kwigishako, ariko cyane cyane kuri no murongo wa mbere mwe muyere ntabwo yampaye umutima. Mbese uzora tuhagenda gutahana umuntu azorava ngaha zino 2025 ifise ibintu bishasha. Amen. Uyu mwaka wa 2025 nundi mwaka, nukuri nundi mwaka, kandi uyu mwaka wa 2025 uratandukanye n'umwaka twaraye dusezereye. Ndabwira nako ndavuga nti mwe muyera umutima yampaye kuvuga muri iri jambo cyane cyane, ntabwo nshaka kuvuga kugo gukayangana kwawe. Numvise mwe muyera ampamagarira kukubwira kuri decision yo guhaguruka, kuko guhaguruka nicyo kintu nyamukuru wowe ukeneye, kuko umuco wowe urahari. Amen. Ni nabwo buremere cyane bw'aha hantu. Uyu muntu nta Imana yari yaramaze kudisponibiliza ibikenewe byose, iyo atahaguruka nta kintu na kimwe yari guhura nacyo. Amen. Subiriza hajya ahantu muri Bible Amplifiée hari impamvu nahasomye, cyangwa abantu batumva icyongereza reka ndabasomere mu Gifaransa. Iyi verset nasomye ivuga ngo levez-vous, sortez de la dépression et de la prostration dans lesquelles les circonstances vous ont maintenu. C'est vrai? Levez-vous pour une vie nouvelle. Brillez, rayonnez de la gloire du Seigneur, car votre lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Shaka kuvuga rero nako ndavuga nshaka kuvuga kuri iki kintu kijanye no guhaguruka. Uriko urasoma Bibiliya, cyane cyane Bibiliya y'Ikirundi, hari amajambo amwe udazofa uronse akanovera kayo cyangwa uburemere bwayo bivanye nuko bayavuga gusa batayagura. Amen. Amen. Haleluya. Uyu muntu nimba Imana yamubwiye ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse, uyu muntu guhaguruka kuyiwe cyari kibazo gikomeye cyane kugira ngo ahaguruke. Si ibyo kuvuga ngo haguruka, si guhaguruka ku ntebe. Oya. N'umuco bariko aravuga nga ntabwo ari uyu. Oya. Bariko aravuga ikindi kintu kiremereye gifatanye n'ubuzima bw'uyu muntu. Amen. Ndabwira ikintu kimwe, ari amajambo menshi, amajambo bintu numva shaka gushimangira bivanye n'ahantu twasomye. Ahantu bavuga ngo uhaguruke uva muri depression. Uhaguruke uva muri depression. Ari abantu kenshi burya nasanze turakunda kuvuga amajambo menshi, mwe bakubwira ngo sobanura icyo kintu uvuze ntugisobanure. Hari twese hagati muri twebwe turamenyera ijambo depression, ngo ya deprimye, ngo yarafise depression, mwe bakubwira ngo tubwire insobanuro ya depression. Papa Jordan urabona kuye ko umuntu yamaze kuba ari muri depression, urashobora kuba wicaye ngaho bakubwire ko umuntu yamaze ari muri depression ntaba kiciyumvira normalement. Arashobora kuba ari umuntu ngo wakiyumvira yuko ari impene. Muko uravyumva ivyo ndiko ndavuga? Mwende majambo arashobora kuba ari umuntu kuri we ku buzima bwiwe akibwira ngo nararindira igihe kirekire, cette fois-ci ndisirindi zina je ubu icyo nona nibwira yuko Imana imbwira sico, ndamaze kudeprima kubera circonstances zimaze kundemera ziguma ziri repetitive ku buzima bwanje. Sinkibaye uyu muntu, cette fois-ci ndishize muri liste y'abantu bitazobako. Iyo ni depression. Kandi izo rero hagati muri twebwe ni nyinshi. Hari abantu bicenga
ubabwiye ivy'Imana izobakorera bakubwire ko bo babivuyemwo. Nivyo hari umuntu umubwiye akubwira ati mukozi w'Imana ndabizi ko ijambo ry'Imana ari ryo kandi abizi ni kuri Imana ivuga ari cyo, ariko mu buri kurabwira jena namaze kuvamwo nagamba ndakubwire ko wowe kuri n'umugoroba ndagushira mu bantu bamaze kudeprima, kuko uri muri bo, uri muri nombre y'abantu, kuko wewe ntukiciyumvira Imana ikuvugako, waramaze kwiyita irindi zina bivanye n'ingene ama circonstances yagera gucinyiza. Narabwiye abantu babwira nti urankakarura umuntu akubwiye ngo abagenzi bakemeranya akakubwira ngo tugira dufate umugambi tugere tubwire Thierry, wowe ntiwahura nawe muhurire ahanaka uwundi bahuriye nga mugume mumubwirije mumubwire ngo mbe Thierry kumenga uri kuracumbagira, urabona mu misazo nturi kuracumbagira ngo umwe akaza akubwira ati Thierry kumenga uri kugenda ucumbagira, abikubwira mbwete oya wapi urabeshi nabwo ndiko ndacumbagira, ndakubwire arenze ngaho agashika imbere gatoyi wow undi akambwira ngo Thierry mugabo naho twateye inkuru ndabona umenga uri kuracumbagira kandi utari kuracumbagira, ega none kuri wa kabiri wenyine utangura kwibwira none kandi uri kuracumbagira urabengene Satana besha. Satana ashobora kubwira information itariyo mwo okuri ingene igumire peta mu buzima bwawe ugasanga witirirwa iyo circonstance. Nico gituma Bibiliya yatubwiye ngo haguruka ukayangane wewe ama circonstance yamaze kugucinyiza. Imana ntiyari kirabwira umuntu uwo ari we wese, oya yari kirabwira umuntu ubuzima bwamaze kumuhinda ishusho. Abo bantu nibo bakandida buno mwaka. Nico gituma nababariye ngo uyu mwaka ni umwaka wa zantahe zazinda abantu batiyumvire ko abantu bashobora gushima. Uyu mwaka ni umwaka w'umuntu ashobora guhanagurwa amarira yikiratibwire ko kizoba. Uyu mwaka rero nuwo abantu bamaze kuba deprime, Imana yaje kubarira ngo nimusubire kandi mwakirinde information shasha. Uyu mwaka ni umwaka wa ya migambi bazitse umuntu atabona ko itagikunda. Uyu mwaka niwo mwaka wayo. Uyu mwaka ntabwo ari umwaka w'intahe zazindi ntonto, oya ni umwaka w'intahe abantu bavuga ngo icyakubayeko nanje ngira nambare ndagufashe kusereba uno mwaka. Haleluya, amen. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Haguruka ukayangane. Imana kumubwira uyu muntu ngo haguruka, yashaka kumubwira ngo ndazi yuko umaze igihe kirekire, ndazi yuko ufise yandi mazina wamaze kwita mu buzima bwawe, ndazi yuko wagerageje kenshi kunyizera, navuga ijambo rigashika ku bandi ariko wowe ntuyiboneko. Uno mwaka ndaje ku bwawe. Haguruka ukayangane kuko ndi Imana ishobora gutuma ukayangana. Amen, amen, amen. Nagomba ndababwira ikintu kimwe. Iri jambo ry'umuco wo kwaka ku muntu rirahambaye cyane, rirakomeye cyane. Hari ahantu twasomye avuga ngo kuko abami n'amahanga bazoza ku muco wawe. Ntabwo ari ukwaka, ni ikintu Imana izoba yakwambitse. Muranyumva? Ntabwo ari umuco. Hari indi image Imana yitegeye gutanga muri 2025. Mwene data ushatse wo kwizera ijambo ry'Imana, ndababwira ikintu kimwe mu bintu bizobereka ko uyu mwaka utandukanye n'indi myaka ari imyaka yo kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Uzobona intahe Imana ishobora kuguha, hama iyo ntahe itarahera Imana ikakongera iyindi ntahe. Iyo ntahe itarahera Imana ikakongera iyindi ntahe,
gushikaho ushobora kwibaza ukavuga ati ebana mu nzu y'Imana Imana ibona jeje nyene gusa. Iryo niyo jambo niko ndavuga. Uyu mwaka ku bantu bemeranya n'ikimana ivuze, uyu mwaka urimo guprospera gusumba uko wigeze guprospera uyu mwaka. Kandi ngomba nakubwire sinitaho ku kimenyetso cyo kiragaragara ku buzima bwawe kuri uno mwaka, ariko ngomba nakubwire uyu mwaka ni umwaka wo gukayangana. Nangeze hano ndababwira rero iyo bakubwiye ko umuntu ari muri depression aba yamaze no kwibagira na identité yiwiwe. Nico gituma bimusaba yuko kugira ngo bamuvure babanza kwanza kumuganiriza, bakamuganiza kugira ngo bahindure ivyimviro, bagerageze kubitransforma bisubire kandi kuba bishasha. Kubera iki? Iyo umuntu yamaze kuba ari muri depression aribagira n'icyari, akibagira akita wenyine ku giti ciwe irindi zina. Rero abana b'Imana uko ama circonstances agenda bashika, nagomba nababwira ikintu kimwe, ivyo tuvuga ntabwo tuvuga ngo ntavyo tuzi. Nagomba nababwire ubuzima bwo kurindira Imana, bwo kwitega Imana nta numwe atabuzi, nta numwe atabuzi. Umvise ko n'umuririmbyi akubwira ngo ni kenshi naguma nshaka kubivamwo. Nagomba nakubwire Imana shimira Imana neza yuko kuko utarabivamo, kuko nico naco ni gitangaza. Hariyo circumstances zikwereka neza yuko Imana wowe vana nayo, ariko hari akanyuzi gatoyi kakandi mora nkunda kubabwira neza, akanyuzi kakandi kagukwega naho uri umugangi, naho barateruye ivyuma uri oblige gusinzira, uri umugangi naho ungana gute urasinzira n'ubugangi bwawe. Aho kanyuzi no kubizera karameze uko, arashobora kuba ari umuntu Imana ifise ku mugambi yamara kurambirwa kumva neza yuko yabivuyemo. Hayera umunsi umwe, iminsi ibiri, akanyuzi gakongera kandi kakamukwega, ukumva neza yuko wasubiye kandi kugaruka ku cy'Imana ivuga. Nagomba nakubwira ivyo bintu ntabwo bibera ubusa mu buzima bwawe, ntabwo bibera ubusa mu buzima bwawe, ntabwo bibera ubusa mu buzima bwawe. Bakubwiye ko umuntu ari mu gihe cya prostration, mu yandi majambo ingwara zaramucinyije araba uwundi muntu, uwo ni wo muntu Imana yarije kubwira sinitayeho kubihe waciyemo, kuko umuco wiwanje ni wakurasira ivyo bihe wibwira yuko wabonye mu buzima bwawe bizova. Amen, amen, amen. Mwene data ndagutumiye kwizera icyo Imana ikubwira, kuko uyu mwaka witege kubona bakwitira indi zina, witege kubona baguha irindi zina, izina rihwanye n'igitangaza Imana izoba yakoze ku buzima bwawe uyu mwaka. Igikomeye rero kandi gihambaye nuko wemera yuko uhaguruka, peu importe aho wari ugeze wicaye. Kubera iki Imana yatangiye imubwira ngo umuco wanje waje, yatangiye imubwira ngo haguruka, kuko umuco w'iwanje uno mwaka uzorasira ku bantu bahagurutse. Iri naryo tuzogenda turi developa cyane, guhaguruka, kuko ni rinini naryo nyene. Guhaguruka harimo kureka, guhaguruka harimo kuba kwipositiona neza, guhaguruka harimo gutandukana n'ikintu cyose Imana itagomba. Guhaguruka naho nako ndavuga guhaguruka bijanye no kwihebura, oya hari no guhaguruka kundi ku bundi buryo. Amen. Iki gihe uyu muntu yari arimo ndakigereranya n'igihe Gideon yari arimo, igihe Israeli bari bagezemo, aho Gideon bari bamaze kugera ahantu bavuga ngo Imana yarije kumugirira neza, arayibwira ngo twarumvise ngo basogokuruza warabagiriye neza, ariko araburanya Imana ngo Mana we twarumvise ivyabitangaza, ngo vyabitangaza vyawe se wakorera basogokuruza biri hehe?
niwe muntu wa mbere yasavye ibimenyetso birenga. Imana agomba kubwira ngo nimba ari wambari kuri iki kimenyetso, Imana ikagikora. Arasubiramo nimba mwene majambo ivyo bikwereka umuntu yari yamaze kwihebura. Amen. Amen. Ariko kuko Imana yari ifise umugambi wuko isubira kandi kugendera ubwoko bwayo. Ikimenyetso cyose Gideon yayisaba Imana yakimwereka. Nshaka kunyereka nga Imana ikamwereka gushika Gideon yabaye convaincu yuko Imana vy'ukuri yamugendeye. Ariko igihe yari arimo cyari gitandukanye cyane n'igihe Imana yari iki. Mwene data nagomba nakubwire ngo iyo ijambo ry'Imana rishitse mu buzima bwawe, menya neza yuko umuco urashe. Ibindi vyose vyari muri passé, gerageza kuvyibagira. Amen. Gerageza kuvyibagira. Gerageza kuvyibagira. Urashobora kuba uri hano, munyumvirize neza. Urashobora kuba uri hano kuri no mugoroba, ejo mu gatondo ukumva indi information itandukanye na eta urimo muri no mugoroba. Nta mwanya bifata. Nta mwanya bifata. Nta mwanya bifata. Imana kudakora ikintu kuba kitarakora mu buzima bwawe, ubona umenga biri kure, ubona umenga ntibizofa bibaye, hama yabikora naho ukibaza yabikoze cyangwa sivyo yakoze. None Imana yoba yabikoze cyangwa sivyo? Hama hari abantu benshi kandi babwira ikintu kitazofa gikunze. Hari abantu benshi kandi mwibwira ngo iki gihe cyose namaze ndiko ndarindira mu Imana ngo niyabikora ngo nzofata umwanya nshime. Nagomba ndakubwire ntibizogukundira gufata umwanya wo gushima, kuko uzoba wararengewe. Kuko Imana izokwereka neza yuko ishobora gukora ikintu mu munsi umwe kikakwibagiza imyaka n'imyaka. Twama turitegura kuvuga ngo muze murabe, hari umuntu ashobora kubwira ngo kujya nafasi iminsi yo kwisonzesha ngo niko zofata n'iminsi yo kwisonzesha simirima, ntibizofa bikunze. Kuko Imana ni yakunezereza, ntuzobuge uzogusura umuntu vyabaye ni vyabaye, vyabaye ni vyabaye, gushika wimvira ati eske vyabaye cyangwa ni vyabaye, kandi vyabaye nuko. Ubu muri mwanya ndiko ndavuga hari umuntu ariko ariyumvira bizoba kweli sha si vyose biranshikako, ariko hari ivyo maze gutemwanya, nukuri hari ivyo maze kubona frame. Mweni ntimuzi iyo ndiko ndaterura umwana wanje w'umuhungu, hama nkibuka neza yuko izina giwe narirose kuva ndi mu kidengeri. Hari genda abo umuhungu wanje nkamurabuku nkiyumvira ariko ndabwire Imana niyo kwizegwa. Imana niyo kwizegwa. Muri Bibiliya zanje uko nagenda ndazikoresha haranditswemo n'itariki umunsi naronka izina rya Mikaya. Ndabifise uku mugabo Mikaya ntakiri muri Bibiliya. Mikaya ubu ndashobora kumuterura muhira nkamuraba hama nkibuka nkuko umuririmbyi yaririmbye ngo nibutse iminsi ya kera nkunamurira amaboko nevye imirimo yawe. Hari umunsi uzobona imirimo y'Imana uku ku buzima bwawe wifata, kuko Imana ntitetereza. Hari umuntu ndabwira ati ndaba akandaba agacha twenga kambwira ni sha ndibona mu kidengeri turiko turasenga, ndibona mu kidengeri programme bavuga ndazana igicapo nkaraba ibintu vyose nkiraba. Ariko uyu munsi Imana niyo kwizegwa bene data. Imana niyo kwizegwa. Nagomba ndagusubiriremo uyu mwaka wo kubona umuco wawe. Umuco uzokwakira ku buryo barako baravuga umuco. Papa ndiko ndavuga umuco y'abantu badatahura ikintu ndavuga. Urafise bagenzi bawe umuco warashe wabonye, ariko umuco wabo ushima yuko uyu muco ndiko ndavuga atari irimyeri. Umuco wabo ntiwigeze ukumurikira kandi mugendana ukabona ingene umuco warashe mu buzima bwabo, ukabona ingene batemwanya. Ariko umuco wabo ntimushobora kuwupartaja kuko n'umunezero wabo. Ariko uyu mwaka Bibiliya itubwira neza yuko icyo wabonye kirasa ku bandi uhitege kubona nawe kikurasira.
uyu mwaka uzoherekeza abana b'Imana utekeyemo favere ku buryo Imana ishobora kwishyura iminsi yose wababarijwemo ukiyumvira. Nabwiye iki kintu, Imana irashobora uzobona Imana igukorera igitangaza ku wa mbere, ubone ku wa gatatu ikoze ikindi. Cumbarira neza yuko uzavura nk'umwanya wo gushima. Urana ko ndiko ndabivuga, hari umuntu abona umenga ndiko ndavuga ibintu bidashoboka, ariko muzobibona. Uhamagariwe kugira gute? Guhaguruka, hama ugakayangana, ukagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya, 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 haleluya. Ese cyo uyu mwaka ukawakira nk'uyu wawe, ukibagira turiko turavugana na Revera muri biro, turavuga ati umviriza, twahaye abakristo umwaka, cette fois-ci turawihaye. Iyo mwabona iyo sene mwari gutenga uti ndawakire rero wajari nawe ni wakire nawe n'ugwawe, cette fois-ci natwe n'uwi wacu. Oya no ntiwari usanzwe ari uwi wacu, wari uwi wacu. Mbwa hari ikintu turiko turavuga, hari ikindi kintu turiko turaprograma. Oya cette fois-ci nanje ndawihaye. Uramaze kumva igihe bamaze kugirira abantu ugira ibiki mbwa kagera ukavuga ati no nanje yituru ni wanje, nanje yituru ni wanje, nanje yituru ni wanje. Amen, amen. Munyije yoroheze uyu mwaka n'umwaka muzobona amarira, aho umuntu muzovuga muti Mana kigitangaza kuri kanaka twari tukirindiranye gishika. Ndabasubiriyemo mu majambo azogenda aravugwa, iri ntimuze mugibagire. Uyu mwaka muri iyi eglise ngaha hazoba gushinga intahe ku bitangaza binini vya bintu umuntu avuga ati vy'ukuri umuco warashe. Kandi bariko baravuga ngo uyu muco wakayanganye, muze musoma ijambo ry'Imana muri tahura. Nukuvuga ngo meme n'umuntu ari kure azokora bavuga ati musanzwe umukristo, ndabereke ikintu kimwe, umukristo aragira arema periode agira mu buzima. Hariyo periode abamwo yo gushinga intahe. Intahashinga akaba ari intahashinga mugabo abantu ntibavuge yuko Imana yamaze kumuhindurira ubuzima. Muga akaba afise amatemwanyaje yo ku munsi ngina agenda arabona kugira neza ku Imana bito. Muga hari undi munsi abantu bamubwira ngo vy'ukuri Imana wasenze ubu cette fois-ci nturinde kutubwira turi hanze turabona ko ari ikintu Imana yagukoreye. Ubwo buzima ku mukristo burabaho, aho temwanyaje yiwe n'uwundi muntu ayishingira intahe. Apana za zindi wowe uzi kandi wazishinga ntihagire ikintu kinini bavuga ngo cabaye. Ngo cette fois-ci muri 2025 ni ntawe ushinga, abantu bakavuga ati vy'ukuri ni ikintu kinini cyabaye, ni ikintu kinini cyabaye. Uyu muntu tumuravye turabona yuko hari urugezo rumwe rw'ubuzima yaduze. Umuntu arabaho akabaho hakagera ahantu aduga, hakagera ahantu aduga kuburyo abantu bavuga ati hari ikintu kiboneka ku buzima bwiwe. Amen. 2025 mwene data, mwana w'Imana, ndakwifuriza guhaguruka kuko ikintu Imana yateguye kugira ngo muhure kizohura n'umuntu yamaze guhaguruka. Kandi ahaguruke yikuye muri circonstances zose zoba ziriko ziramuganiriza mu buzima. Sinzi ama circonstances akuganiriza, sinzi ama esheke n'ahantu hose wagira gerageza biguma bikuganiriza bigakoma bikubwira ngo ngo mpe importe ngo warakoze ibi ngo none ngo iyo naho Imana ivuze ngo biravyibuka. Mwene data, ivyo bintu vyibagire. Uyu mwaka hari ikintu Imana igiye kurasa ku buzima bwawe kigutuma ushobora kuboneka gusumba ukundi munigize kukubona. Amen.
haguruka, haguruka uyu mwaka, haguruka ukayangana utitayeho mu ma circonstance y'ubuzima wabonye. Cyane cyane cyagushimangira ahantu aho ibihe bisa nuko biguhinduye izina, aho ibihe bikubwira ngo vyakire nuko nyene bimeze, aho ibihe bikuganiza kugira ngo wewe si ubuvuba, aho ibihe bikubwira ngo urashobora kuba wizeye vy'Imana itazoguha. Jewe hari igihe vyarabishika nkizera, n'igihe vyashika umuntu akaraba je nyine bugira no kumenya ijambo ry'Imana n'ikibazo kongera kandi ukiganizwa kugira ati Imana canke ibi bintu ndiko ndibwira ntibiri mu vyo wansezeraniye. Hari umuntu amaze kuyumvira uko, canke ndiko ndarenza urugero mu vyo ndiko ndiyiha, canke Mana ni je niremesha mu masezerano uzompa, ibi ndiko ndavuga nta birimo. Hari abantu bakora twenge bose nibaza ko ari bo ndiko ndavuga, aho umuntu avuga ati ibi ndavyemera ko bizombaho, ariko ndashobora kuba ndiko ibi bintu impamvu bitambaho, ndashobora kuba ndiko ndasaba ibintu Imana itanteguriye. Ndagushingira intahe ico cyiyumviro nakiyumviriye, kandi ivyo nibwira yuko biri mu bintu Imana itanteguriye, uno munsi ndabirimo. Kubera ndakubwire ngo circonstance uko iguma yirepeta irashobora kuguha iyindi information, wowe ukibwira yuko ariyo kandi atariyo, kandi atariyo, kandi atariyo. Haleluya, amen, amen, amen. Uyu mwaka nuhaguruke wemezanye n'ikimana uno mwaka yakubwiye kuzohura nacyo. Kandi ngomba ndakwibutsa inzozi zose uzi ko wamaze guhamba, genda uzure, kuko nabariye ko Yesu nahamba, oya Yesu afise igikorwa cyo kuzura, kuko niwe bugingo no kuzuka. Amen. Ikintu cyose wari wamaze kwibagira ukibuka muri uno mwanya ndiko ndavuga ijambo ry'Imana, nimba parvenye kucibuka, genda usubire kandi ukivyura, kuko uyu mwaka witege kubona kugira neza kw'Imana gushobora kuza mu buzima bwawe mu mwanya utari witeze gushobora kubona Imana ikugenderera. Ndangiza ndababwira uyu mwaka mwitege kubona umuco urasa muri kino gihugu cyacu. Urabona muri kino gihugu mwitege kubona ikintu kirasa, mwitege kubona. Bibiliya ndayikundira avuga ngo abantu bari mu mwiza, abantu bari mu mwiza abo nibo bakiwe n'umuco mwinshi. Haleluya, amen, amen. Ndashima Imana yuko ibintu vyose Imana yagira itangure kurema yabiremye hari umuco. Yabanje kwanza kurema umuco, ivuga ati ilifoko ndema umuco, hama ico ndema cyose ndakirema hariho umuco. Imana ishimwe yuko ijambo yaduhaye uno mwaka ari ijambo ryo kurasigwa n'umuco. Amen, 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 haleluya. Aho Yesu yabwiye ariko arigisha aravuga ngo mumeze nk'umuco amatara yateretswe ku mpinga y'umusozi, nta muntu ashobora kuyazimya, nta muntu ashobora kuyaka, ntibikunda. Haleluya. Witege kubona Imana ikwakiriza umuco mu buzima bwawe, mu buzima bwawe. Hari ibintu Imana yirutse kunkorera by'Imana n'igitangaza. Twebwe iyo tuvuga ijambo ry'Imana twubakika n'intahe ziherekeza ijambo Imana iba yadushoboje kugira ngo dutange. Biri mu bintu bitwemeza yuko twahamagawe, biri mu bintu bitwemeza yuko ijambo ry'Imana riri muri twebwe. Muri uno mwaka mu ntango ari ikintu Imana iriko irakora ku buzima bwanjye, kandi ndizera yuko nzoshitsa ku kukayangana kwaco neza. Amen, amen, amen. Urabona ko navuze buke buke, urabona ko navuze ngenda buke buke. Ivyo navuze ntaho bihuriye na eta yiwanje ndimo.
naho bihuriye nuko jewe meze, ariko bifatana n'ingene wewe wizera, bifatana n'ingene wizera. Kuko ijambo ry'Imana ntabwo riba irihambaye kubera ngo umuntu yakankamye, kubera ngo mwatereye haleluya, kubera ngo habaye ibintu. Oya, ijambo ry'Imana riguma rifise ubushobozi uko ryotangwa kose, cyane cyane iyo umuntu agize. Amen. Bana b'Imana, mwitegeke kubona uno mwaka intahe ziremereye aha muri uru rushengero, aho umuntu aza gushinga intahe, wese abantu bose bakavuga ati arinze haguruka kanaka, turazi ikintu agiye gushinga intahe icyo ari cyo. Kubera iki? Abantu abami bazoza ntabwo bazoza ku kintu, hari ikintu kizobahamagara. Mwitegeke kubona uno mwaka habaho connection ishobora kugukonekta n'umuntu yifuze yuko mukorana ikintu kanaka. Kubera iki? Hariyo favere y'Imana, Imana imaze kuko mwitegeke kubona uno mwaka mwifuzwa. Amen. Mwitegeke kubona uno mwaka naho arabwire mu ntahe mfise muri uno mwaka, mu ntahe niteze muri uno mwaka, nditeze no kubona intahe y'umuntu yantutse, nditeze kubona n'intahe y'umuntu anyanka, akanyanka meme no muri present, n'uwo mwanya azoba angiriye neza akinyanka. Kubera iki? Hariho ikintu Imana izo yamaze kwambika ubuzima bwanjye, hari ikintu Imana uno mwaka yashyize ku buzima bwanjye. Mwitegeke kumva hafi na kure hari ikintu kiguhamagara. Mwitegeke kumva hafi na kure umuntu akurondera. Kubera iki? Hariho amanation, hariho amahanga, hariho abami bazoza atakini kibazanye, baje kubwo gukayangana kwawe. Amen. Mane bahezagire. Wa mwana w'Imana, haheze igihe kirekire wiyita amazina. Uyu mwaka arindi izina Imana yakwise, genderera iryo zina Imana yakwise. Hama ivyo ubona umenga biratandukanye n'icyo Imana ivuga. Urashobora kuba urabibona nko kubona izi ntebe hano, ariko ntabwo ari icyo Imana iri kiravuga. Imana kiravuga ikindi kintu gitandukanye n'ivyo uri kurabonesha amaso. Haleluya. Amen. Amen. Urakoze Imana yacu, turagushimiye, turaguha icyubahiro. Uro kwizegwa, uri Imana igira neza. Amasezerano yawe Imana nahinduka, amasezerano yawe Imana nahinduka. Uyu mwaka n'umwaka wanje wo gukayangana, uyu mwaka n'umwaka wanje. Haleluya, haleluya. Uyu mwaka n'umwaka w'umwana wawe wese yemeranije n'ijambo ryo rimbwiye. Uyu muntu wagendereye yari yaramaze kwihebura, yari yaramaze kwikura mu bantu, yari yaramaze kwihanagura mu gitabo cy'abana bawe, ariko waramugendera uramubwira ngo ahaguruke, kuko wowe umuco wawe utigeze ureka ku buzima bwiwe. Hari amasezerano yawe, hari ivyo waganirije abana bawe vy'igihe kirekire, ku buryo Mana basigaye baramaze kuvyikuramwo, bibwiye yuko bazobibonera ku bandi. Ariko uyu mwaka watubwiye ko ari umwaka w'umuco w'umwe wese hagati muri twebwe, kandi turiteze kubona umuco ukayangana k'umwe wese hagati muri twebwe. Uwari kure niwe yakiwe n'umuco mwinshi, uwarasa nuko yibagiranywe niwe umuco wamurikiye. Ngo mu gihe cya kera yateye gakengegwe igihugu cya Zebuluni na Naftali. Mwene data, ibihe Imana yo bararetse bigashika ku buzima bwawe, birashobora kuba vyarazanye agakengegwe mu buzima bwawe, birashobora kuba vyarazanye igisuzuguriro ku buzima bwawe, birashobora kuba vyarapermese umuntu wese akwita izina agomba. Ariko nagomba ndakubwira ngo muri iki gihe Imana ikwambitse icyubahiro, Imana ikwambitse icyubahiro, Imana ikwambitse icyubahiro, Imana ikwambitse icyubahiro. Iyi ntahe witeze gushinga, witegure kuyishinga ku mugaragaro. Mu gihe cya kera
yateye gakengego igihugu cya Zebuloni na Nafutali, ariko mu gihe cya none yagiteye icyubahiro. Witege guhura n'icyubahiro cy'Uhoraho, witege guhura n'icyubahiro cy'Imana, witege guhura n'ingeri Imana inezereza. Urakoze Mana, turemezanye n'iki jambo ryawe rivuga, kandi turemezanye n'icyo twatuye kuno mwaka. Ndahezagiye abana bawe kuno mugoroba, ubagire neza cyane cyane, ukomeze kubaha umutima wo kukwitega no kugendera mu muco bakiriye uno mwaka. Haleluya. Ibisigaye n'umugoroba w'amahoro, n'umugoroba wo gushishikara kwakirwa n'umuco wawe, gurushiriza gukayangana, gurushiriza kubona ubwiza, gurushiriza kubona icyubahiro cyawe ku buzima bwacu no ku bacu bose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishimwe. Uhoraho ducira inzira yamaze kutwitangira imbere, kugira ngo dushikane amahoro mu ngo zacu naho tugiye hose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.